Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwisango y'amakuru abari karavugwa cane ijya nino mu gihugu c'u Burundi. Ndasubira ndabaramutse banywanye inshuti mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko tubashikiriza amakuru yo kwizera abari karavugwa cane mu gihugu c'u Burundi, amakuru avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, eka mbere na za nkuru zinyege tw'abarundi nazo turazibatohoreza tukazibashikiriza mukazikurikirana ku minsi yose ngaha kurya kuri shene yacu. Muragira mukurikirane amakuru yihuta arabana n'igisata ca politike, amakuru ari karavugwa ku mushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika arahijeje kwemeza leta bagiye gufatikanya mu kurongora igihugu c'u Burundi, nyamara leta nshasha biriko biravugwa yuko yoba ituruka mu mugambwe umwe gusa, ndetse abantu benshi batkurikiranira hafi birabana na politike y'igihugu c'u Burundi batanguye kwidoga kubirabana n'amabi ahejeje gukorwa niyo mushikiranganje wa mbere mushasha ariwe Gervas Ndirakobuca. Muraza kuvyumviriza idonido turaza kubashikiriza n'andi makuru avugwa mu bisata bitandukanye n'igisata c'umutekano. Utegerezwa kuba warafyonze kuri subscribe canke se sabone, gufyonda kora abanditse sabone handitse subscribe kubakoresha YouTube iri mu Congereza, iyo wafyonze kuri subscribe uko turonse amakuru n'ibiganiro nk'ibinyene tuba turiko tubashikiriza ku minsi yose iyo tubirungitse ucuba mu mbere barashikirwa navyo. Reka ndasubire ndabaramutsana nabaye kaze mwisango y'amakuru muragira mu yakurikirane nkuko twayabateguriye ingingo imwe ukwayo. Narimejije kubibabwira ko mugira mukurikirane ibirabana na politike y'igihugu c'u Burundi na cane leta nshasha irongowe n'umushikiranganje wa mbere Gervas Ndirakobuca. Mwitangazo ryasomwe kumbonesha kure y'igihugu c'u Burundi ku mugoroba wo kuwa kane uheze na Ale Diomede Nzeyimana, umuvugizi mukuru w'igihugu neva kwigenwa ry'abashasha bagize leta. Abashikiranganje batanu nibo gusa bashasha binjiye muri iyo leta, abandi bagoma mu bibanza barimwo. Umugambwe CNL wari wizigiye leta idakumwirwa ntiwashizwemo muri abo bashikiranganje bashasha bashitswe ahabona. Ku bashikiranganje bashasha uwahora ari umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Sanctus Niragira yasubiriye Deogide Rurema mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Odase Niyonzima yasubiriye Domitier Ndiho kubwayo ku bushikiranganje bw'ikigega ca leta. Deo Rusengwa Mihigo umukuru w'umugambwe PRF yasubiriye Tadinikumana mu bushikiranganje bw'abakozi n'akazi, naho Kapitene Dieudonné Ndikumana yararongoye umuhora wo hagati yagenwe kurongora ubushikiranganje bw'inyubako za leta. Martin Niteretse akaba baye umushikiranganje mushasha w'igihangange ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Kugeza ubu uwo yari umunyamabanga ntayegayezwa mu gisata c'intwaro yo hagati mu gihugu. Nahataco bifasha umugambwe SNL abanywanyi bawo co kimwe n'indongozi, ariko barabikoze kugira ngo bagaragaza akababaro kabo ko kubona leta nshasha yashizweho batayigiyemwo. Abo akaba ari abashinga amateka b'umugambwe SNL batigeze bahonyoza ikirenge mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe ahariko habera ibirori vyo kurahira kw'abashikiranganje bagiye kuba muri leta nshasha izokurikiranwa n'umushikiranganje wa mbere mushasha Gervas Ndirakobuca batazira ndakugarika aherutse gusubirira Alain Guillaume Bunyoni. Abanyagihugu bagasaba abarongoye umugambwe SNL kuva muri iyo nama nshinga amateka, ahubwo bagafatanya nabo kwiyamiriza leta ya Evariste Ndayishimiye kuko ari leta y'agahotoro. Alice Mukeshimana niwe yaduteguriye iyi nkuru. Kuva umugambwe SNL ukibona amazina mashasha y'abagize leta nshasha igiye kurongorwa na Gervas Ndirakobuca batazanda kugarika, uretse ko bamenyesheje ko batangaye cyane, barayiyamirije ko ari leta idatandukanye na gatoya n'iyahahora, ko kandi atanico izoshobora guhindura. Ivyo bakaba babivuze bafatiye batamunywanyi n'umwe w'umugambwe SNL yashizwe muri iyo leta, nk'uko bari bagumye babisaba umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje we wa mbere mushasha ko boshinga leta ihurikiyemwo n'abandi bantu n'abanywanyi b'umugambwe SNL badasigaye inyuma. Ku
muhingamo wo kuri uyu wa gatanu rero niho ibirori vyo kurahira aho bashikiranganje bashasha vyabera mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe Agatogwasa cyo kimwe na bagenzi biwe baturuka mu mugambwe senere bakaba batigeze bahahonyoza ikirenge muri ivyo birori nk'uko byashikirijwe na Agatogwasa abibwira bagenzi bacu bakora kuri radio Ijwi rya Amerika akaba yasiguye ko babikoze mu ntumbero yo kugira ngo bagaragaze akababaro kabo ko kubona leta nshasha yashinzwe batayishizwemo nk'uko bavyifuza ivyo bakaba babivuze bafatiye kubagenywe kuja muri iyo leta bose arabanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD kandi benshi bakaba bari bamaze igihe muri iyo leta nyene Agatogwasa akibaza ico bobo bazoshobora kumara batakoze mu gihe giheze bikamusiga naho umukuru w'umugambwe senere Agatogwasa yabandanije imyidogo yiwe mu kuvuga ko umugwi w'abashikiranganje wahora ukorana n'umushikiranganje wa mbere wananiwe ko rero wategezwa guhindurwa kuko ataco washoboye kumara akanavuga ko ibyakozwe mu gushiraho iyindi leta nk'iyahahora ngo bidatangaje ku ntwaro y'agahotora ya CNDD-FDD abanyagihugu bakaba bahanura umugambwe senere gutera iyindi ntambwe yo guhaguruka gusumba ivyo byo gusiba mu birori by'abarahira kwinjira mu mabanga nk'uko baraye babikoze ngo kuko ataco bifasha umugambwe senere abanywanyi bawo cyo kimwe n'indongozi ku bwabo banyagihugu basaba abarongoye umugambwe senere ahubwo gukinjura muri iyo nama nshinga mateka ngo bagaheza bagafatanya nabo kwiyamiriza leta ya Evariste Ndayishimiye ngo kuko ari leta y'igitugu n'agahotoro nk'uko bavyiganiye radio Haguruka. Tugushimire nawe Alice kuri iyo nkuru udushikirije. Imyidogo ni myinshi mu banyagihugu bo muri komine Kanyosha intara ya Bujumbura. Iyo myidogo ifatiye ku nyubako rusangi nk'amabarabara ziriko zirononekara, indongozi za komine zirorera. Abanyagihugu bakavuga ko indongozi zabo zikiranira ibibanza gusa bataco zimarira abanyagihugu mu iterambere. Basaba ko izo ndongozi zotanga imihoho canke umukuru w'igihugu akazibogoza. Inosa igira neza niwe yishikiye muri komine Kanyosha adushikire kuri iyi nkuru. Abidoga ni abanyagihugu ba mu mazone ya Muyira, Ruyaga na Kiyenzi zigize komine Kanyosha intara ya Bujumbura bagiriza abajejwe intwaro ko ataco bafasha mu iterambere rya komine yabo, bakabivuga bafatiye ku mabarabara ahuza amazone n'umugwa mukuru wa komine Kanyosha mu Ruyaga, aho bemeza ko amabarabara ariko yononekara bufashije kugira izo nyubako z'igihugu zinaterera mu iterambere, imigenderanire no kwiyunguruza zikingirwe ziriko zononekara baraba, bagatanga karoti barabara riva ku Muyira n'ija ku mugwa mukuru wa komine Kanyosha mu Ruyaga ryononekaye, eka ngo n'ibiraro bitanu biri mu duce dutandukanye tw'iryo barabara ubigezaho umwasi ashaka. Bakavuga ko bimara amaje kubona n'ikiraro kiri iruhande y'ahari ibiro vya musitanteri naco nyene kiriko cononekara, kandi bumva ngo komine isanzwe yifitiye umuntu ajejwe ivy'inyubako akanabihemberwa. Abaca muri iryo barabara bakiyumvira izo ndongozi ziriko zikora bakabura ngo nta kindi bashoboye atari kurwanira ibiti uburongozi bwa komine Kanyosha kubw'inyungu zabo zaho gusa, ngo kuko abakoresha ibarabara riva aho mu Ruyaga rija muri zone Kiyenzi bobo ngo ntibakivuga kuko bwapfutse umunwa. Ushitse ku ruzi Kanyosha nk'uko babandanya babivuga, ni ikiraro cakorokeye mu ruzi haheze ikiringo kirenga imyaka 2, ariko abajeje intwaro mbere bamwe barasanzwe banavuka muri zone Kiyenzi ngo ntaco babivuga ko mbere ngo womengo ntavyo babona. Abanyakanyosha bati nitubona n'uwo twashikiriza ikibazo kijanye n'iterambere ryacu kuko ngo biragoye kujogera umuntu yihagiye ubutegetsi tutamutoye. Bati reka turindire abo twatoye aho bazoshikirira umwanya wabo wo gutwara bazotuzanira iterambere. Abanyakanyosha bakemeza ko kuva mu mwaka w'2012 ataterambere barigera babona muri komine yabo. Iruhande y'ivyo bibazo bijanye n'amabarabara hakaba hibonekeza n'ikibazo c'umuyagankuba na cyane cyane muri zone Muyira aho haheze indwi 2 atamuyagankuba uharangwa kubwo ingorane yavuye ku cuma kigabanya umuyagankuba transformateur. Gushika ubu abanyamuyira bakaba bari mu kizime, abakoresha ivyuma navyo bisaba umuyagankuba mu mirimo yabo ya misi yose bakaba ataco bahereza iminwa bivanye n'ubukene baciye binjira mu bwo kubura umuyagankuba. Bakidoga ko indongozi za komine Kanyosha gushika uyu munsi muri izo ndwi zibiri ataco ziriko zirakora kugira ngo umuyagankuba wongere uboneke aho muri zone Muyira. Bagasaba ko indongozi zabo zotanga imihongo ko ataco ziriko zirafasha atari ukonyonora itunga rya komine ryogira akamaro abanyakomine. Bagasaba ko izo ndongozi zotanga imihoho canke umukuru w'igihugu akazisezera nk'uko baheruka gusezerera musitanteri Genevieve Ntawumvukiye mu Ruyaga, Kiyenzi na Muyira muri komine Kanyosha. Inosa igira neza ku bwa radio Haguruka.